kuva kuwa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ibitero by'Uburusiya byatanguye neza na neza muri Ukraine mu vyiswe na President Vladimir Putin Operation Militaire Speciale yari ifise ihangiro ryo kwaka ibigwanisho leta ya Ukraine ndetse n'abasirikare ba Ukraine aho yabita abanazi bashasha kuri wa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 umwaka neza na neza uruzuye ibitero bitanguye kugeza ubu ibice 18% vya Ukraine bigenzurwa n'Uburusiya. Ibi bice kandi bikaba biherereye mu buseruko bwa Ukraine. Uyu munsi rero tugiye kuganira twongera duhagarara cyane ku ijambo rya President Volodymyr Zelensky yahimbaza umwaka ibitero by'Uburusiya bitanguye muri Ukraine ndetse n'abanya Ukraine bose bahimbaza umwaka bino bitero bitangujwe muri kino gihugu. Mu ijambo yatanguye gushikiriza acishije ku rubuga rwe rwa Twitter, President Volodymyr Zelensky yashikirije yuko ati twarahagaze umwaka wose kandi turazi buri ejo tuzohangana. Ivyo vyanditswe na President Volodymyr Zelensky. Umufasha wiwe nawe Olena Zelensky yanditse ati ntiduhimbaje umwaka w'intambara ahubwo duhimbaje umwaka wo guhangana ubuntu ndetse no gukizwa, umwaka w'umwe bw'abanya Ukraine bahinduye isi. Aya n'amajambo yanditswe na Olena Zelensky. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya Alexei Reznikov nawe yanditse ati Ukraine yinjiye umwaka mushasha, igihe gishasha n'intego shasha ni ugutsinda. Aya niyo majambo banditse. Reka rero tuje kw'idonido ry'ijambo rya President Volodymyr Zelensky yasomye kuri uyu munsi utarusanzwe w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Ryari ijambo ridasanzwe aho ryavuga neza na neza ku bikorwa vyagiye bikorwa n'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine ndetse n'ingabo za Ukraine muri kino gihugu cabo zagerageje kwirukana umwasi. Yagize ati bantu banje ba Ukraine, umwaka uheze kuri uyu munsi muki kibanza mu masaha imwe z'agatondo nashikirije ijambo ryatwaye amasegonda 67 gusa. Ryari rishingiye ku bintu bibiri: icokogwa n'icokogwa ubu. Ko Uburusiya bwatanguje intambara kuri twebwe ariko ko dukomeye dutegereza kwigwanira tuzotsinda buri umwe kuko nyene turi abanya Ukraine bukuri. Niko wa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 watanguye umunsi wabaye munini kuri twebwe, umunsi ubabaje mw'ibi bihe vya none. Twavyutse ntitwongera kuvyuka, kuva ubwo ntitwasubiye kuryama. Benshi bari bafise ubwoba, abandi bari bashenguwe umutima, abandi bari bumiwe, ariko bose bategerezwa kugira ico bakoze. Mu mayira hari ambuteyage, ariko muri bo hari abari bagiye kuzana ibigwanisho batonda imirongo kugira bigwanire. Abandi baja ku mbibe, muri bo bari bagiye kwiyandikisha kugira bagwanire igihugu cabo. Ntitwadugije namba idarapo ryera ko tuyamanitse biheze, ahubwo twatanguye kugwanira idarapo ryacu ry'ubururu n'irangi ry'umuhondo ubenje. Atabwoba twaragwanye, atakuyamanika. Sembore ya vyose ryari izinga rito rya zimiminyi Island Snake. Ni inzira Abarusiya bashaka gucakira. Ukwizera kwacu kwaraduze, morali irakomeza, bikomezwa bikomeye n'umunsi wa mbere ku rugamba. Twari tuzi uko ejo hacu hazomera, ariko twari tuzi ko dutegerezwa kuhagwanira, kandi nivyo twaragwanye, turabandanya dukomezwa n'umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu. Wo abantu benshi bibaza yuko Ivyacu bigiye kurangira, bibaza ko mu masaha 72 tutazoba tutakihari, ariko n'umunsi wa kane twarabayeho, eka mbere no wa gatanu n'ubu turiho. Umwaka uraheze,
iki turimo kandi tuzi nuko ejo hacu dutegerezwa kuhagwanira. Reka shimira abo bose badufashije guhangana bikagerwako. Abo nibo bagwanyi bacu, abasirikare ba Ukraine, abagwanira hasi, abagize infanteri n'abakoresha ibifaru, abagwanira mu kirere no mu mazi, abagize special force, abaganyi karuhariwe, abapolisi bakorera ku butaka. Muri intwari mwarakoze, Ukraine iracahagaze. Twahanganye n'amezi mabi ndetse n'intango mbi. Agatasi karaje, ibitero birakomera, ibikomere, ububabare. Umwe wese yabonye uko umwansi uko akora atababarira. Basambaguye ibitaro by'abana, mwabonye ibyabaye i Mariupol, i Mykolaiv Oblast, i Kharkiv, ku kibanza c'ubwigenge, kuri station y'itren i Kramatorsk, i Bucha, i Irpin, i Borodyanka. Isi yose yabonye ico abarusiya barico, ico bashoboye. Mw'ivyo bihe nyene abisi babonye ico abanya-Ukraine bashoboye. Muri intwari, ingwanyi mwabohoje Kiev, Azovstal, mwebwe mutihanganiye ibitero i Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykolaiv, Hostomel, Volnovka, Bucha, Irpin, Oktinanka. Ntwari muri intwari namwe miji, umuji udatsindwa Kiev, ikiranganzira jisho. Ukwezi kwa mbere kw'intambara n'igihe kidasanzwe mu intambara, nuko isi yatubona. Twahagaritse igisirikare ca kabiri ku isi, turadorwa buri gihe, turababara, tukiga kubaho tubabaye gusa, biradukomeza. Reka dushimire abatwitangira n'abitangira abandi, abaganga bavura indembe ku mirongo y'urugamba, ababaga ibikomere mu mabomba ategwa, abakirizi babikorera mu tururi bakabibamwo imisi n'imisi, reka n'indwi ku ndwi. Reka dushimira bitanze bakura abantu mu bibomoka amasaha 28 ku 28, indwi ku ndwi, amezi ku mezi. Abakora mu ngendo z'itreni bahungisha abanyagihugu bacu kuva intambara igitangura n'ubu bataranasinzira. Iyo habaye igitero ca mbere, habaye n'intsinzi ya mbere, intsinzi yo kwigarurira ubutaka bwacu. Ubutaka bwa mbere, ubutaka bwabereye abakera bacu, ubutaka bwa Chernobylivka. Ariko kandi ntitwababaye ubwa mbere, ntibwabaye ubwa mbere, eka ndetse ntibwabaye n'ubwa nyuma. Twarirukanye abansi, ntibafata Kiev, ntibafata Sami, ntibafata Chernihiv, ntibafata Stunka, ntibafata Vernika. Twazanishije ubwato, turabuzamisha ubwato bwa Moskova, Ramstein ya mbere na Land-Rize ya kabiri. Ukraine yatangaje isi, Ukraine yabeshe bayigiyeko, Ukraine yatumye abatuye ku isi baba umwe. Hari amajambo yo kubihamya, ariko reka ntanga akarorero: Himaras, Patriots, Abrams, Ernest, Challenge na Sasmi, Leopard. Reka shimira afatanya bikorwa bacu, abagenzi n'inshuti batubaye hafi mw'uyu mwaka. Nishimiye ko coalition anti-Putin itera iduga. Reka shimira ingabo zigwanira igihugu cacu biciye mu vya diplomasi, abahagarikizi, aba ambassadeur, abagwanira bose ko igihugu kitovogerwa, ikindi biciye mu muriro ahubwo biciye mu mategeko, abemera ko ari igihugu c'iterabwoba, igihugu c'Uburusiya. Nzi yuko intambara ihindura imiryango, igahindura n'imico. Sekuru yabwira abuzukuru ko ubahondaguye abanazi, abuzukuru babwira sekuru uko bahondagura abarashitsi. Buri munya-Ukraine yabuze umwe mu nshuti ziwe muri uyu mwaka, ndabihanganishije. Mu myaka 9 iheze, umugenzi wacu yabaye umunyamahane, umwaka uraheze abaye umwicanyi ndetse n'ukora iterabwoba. Tuzi neza ko tuzotsinda. Muciri iheze twamaze iminsi 100 turi ku rugamba. Union Européenne iradufasha, twisubije izinga rya Zizimiya.
twumva bavoma muri Crimea, tubona umucanwa ku kiraro ca Antonovsky. Kwezi kwa munani niko kwezi atamuji n'umwe wa Ukraine wafashwe. Vyo gukuraho abanazi vyavuyemwo ivyiza gusa. Kuva ubwo twabonye intsinzi yacu, intsinzi ntasubirizwa, kandi n'ubundi iyo ntsinzi izoza. Ndetse no muri automne twarisubije Izium, Balaklia, Kupiansk, Rimam, Kherson Oblast n'umuji wa Kherson. Twarabonye uko abanyagihugu bishimiye ingabo zacu, bazihobera baduza idarapo ryacu. Nkeneye kubwira abanyagihugu bakiri mu maboko y'Uburusiya ati ntitwabibagiye. Inzira ni imwe, mu nzira imwe canke iyindi tuzokwisubiza ubutaka bwacu. Tuzokora buri kimwe tukigaruze. Abahunze nabo bazogaruka iwabo. Tuzokora buri kimwe kandi turizeye ko bizoshoboka. Twese hamwe tuzotsinda. Turabona intsinzi mu kizime, ariko bizoshika. Ivyizigiro vyo gutsinda biri ku 95%. Iyo tubonye Ukraine twumva umunezero udasanzwe. Abanya-Ukraine mwese ni mwishime, turi igisirikare gikomeye mw'isi. Twabaye umuryango umwe, nta munyamahanga hari. Umuntu aragenda agasaba indaro bakayimuha atagisabwe. Iyo tubonye Ukraine twiyumvamo umunezero udasanzwe. Abanya-Ukraine mwese ni mwishime, igisirikare kirakomeye. Abanya-Ukraine bugamishije bene wabo bashaka guhunga intambara. Hambavu ya za kamikaze z'Uburusiya na za drone, turacagumye. Wabaye umwaka wo kwihangana, umwaka wo guhangana, umwaka wo kubabarana, umwaka wo kurinda, umwaka w'ivyizigiro, umwaka w'ubumwe, ndetse n'umwaka wo gutsinda. Niharambe Ukraine. Aya niyo majambo Volodymyr Zelensky yashikirije kuri uno munsi hahimbazwa umwaka umwe uheze ibikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya bitanguje muri Ukraine. Nizeye ko mwashoboye gusobanukirwa vyinshi, ndetse mwashoboye kumva kamwe ku kandi kw'ijambo n'umuperezida Volodymyr Zelensky yashikirije. Nizeye ko mwashoboye gutahura rero. Kanze ndabasaba mugire subscribe nimba mutarabikora, mugire share, like na comment, ndetse gira n'akantu musize muri commentaire ziba vyiza. Uyu munsi reka kino kiganiro tubigarukize ngaho. Mu biganiro bizokurikira tuzogaruka uko urugamba rwagiye rwakomeza, na cane muri uno mwaka wose ugizwe n'iminsi 365. Reka ndabashimire. Subscribe, share, like, comment.